Yes, tubaye ikaze kabisa bakunzi ba Duniani Kote TV. Tugarutse mu makuru adasanzwe. Mwari mumaze iminsi mutarimo murambona ariko murabona ntake by the way. Murabona ntakeye. Tubaye ikaze rero ntabwo ndi buvuge amasaha cyangwa se aho mutwumva muherereye ahubwo ndaza gutangira mpita mbaha ikaze mu buryo bwihuse cyane kuko amakuru nzanye rwose ameze nka update. Yes, birumvikana rero ni benshi cyane badukurikira tubaye ikaze kuko nyamuneka badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi murabizi niho mera. Niho mera kuko bari muri Coline Mujejero, bari muri Coline Murangala, bari muri Coline ya Tongo, bari muri Coline ya Kinazi, bari mu gisagara cya Bujumbura, bari Bubanza, bari hirya no hino by'umwihariko tubaye ikaze ariko kandi bakaba Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa na Zimbabwe. Abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni ni abantu b'agaciro. Tubaye ikaze cyane. By'umwihariko rero hari n'abadukurikira bari ku mugabane w'Uburayi kuko baba bibereye rwose mu ntara gatatu diaspora. Rwose amasimbi nabo tubaye ikaze. By'umwihariko hari n'abandi badukurikira bibereye hariya rwose mu Bufaransa, mu Bubiligi, badukurikira bibere rwose muri Aziya. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima n'amakuru rero arebana n'umutekano, politike na diplomasi ndaza gukubita mbangura kuko ziraza kuba zisa nka update. By'umwihariko ni mu gihugu cy'u Burundi. Yes, amakuru rero nubwo ari mu gihugu cy'u Burundi ariko muraza kunyemera tuyahere mu mujyi wa Uvira. Ni umujyi wa Uvira kugeza magingo aya ukomeje kugenda ukorerwamo byinshi cyane bigiye bitandukanye, akaba ari umujyi navuga yuko ushobora kuza no gufatwa isaha ku isaha. Hari drone nyinshi ziri hano mu gihugu cy'u Burundi ziteguye kuba zakinjira mu mujyi wa Uvira. Hari ama operation arimo arategurwa mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo izasarangwe zitaza kuba zakuramo uwo mujyi. Rero ubu icyitwa Ibinika barimo barayicanira nyamuneka. Binika barimo barayicanira rwose isaha ku isaha, ishobora kuza gushyuha ukajya kubona wa mupfundikizo wo hejuru ugize gutya wikojeje mu birere. Ubwo turaza kuba tuhari 5 kuri 5 mu gihe byaba bibaye ibindi bintu cyangwa se mu gihe byaba bibaye bihinduye isura tuze kuba tubibagezaho. Ibya Uvira rero murabizi mpita mbivamo, ntabwo njya mbitindamo ahubwo nkahita ninjira mu gihugu cy'u Burundi. Muraza kunyemera turebere hamwe amakuru arimo aturuka muri CNDD-FDD. Ivumbi ryatumutse muri CNDD-FDD, ibintu byamaze kuba ibindi. Uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu munyabanga mukuru wa CNDD-FDD, ngo arashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027. Murabizi ko amatora y'abadepite yo yamaze kuba yatambuka muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kivugwa ni ikijyanye na ntuza na makuru arimo aturuka hano i Bujumbura. Bujumbura mwe abantu b'Imana mwe, ibintu bikomeje kuba ibindi. Umutekano muke urimo urazamba ku rwego rwo hejuru ndetse n'umutekano muke navuga yuko ushobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi cyongera guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Uyu mujyi wa Bujumbura maze iminsi nkurikirana ibyawo, ni umujyi urimo urafatirwamo abantu batazwi ariko aba bantu bakitwa inasi. Barimo barafatwa n'igisirikare cy'u Burundi mu masaha nimugoroba kuko ku munsi w'ejo hari amakuru nakiriye y'abagera kuri 3 bafatiwe ndetse benshi barakeka yuko ari n'abashobora kuba bari koherezwa na Red Tabara. Yes, ibyo mujyi rero ni umujyi igihugu cy'u Burundi gicunga cyane kuko n'umwe mu mijyi iramutse ifashwe ubwo byarisa nka kudeta yaba yamaze kuba iterwa uwitwa General Neva. Yes, usibye kuba ibyo rero bikomeje kugenda bivugwa nanone ku rundi ruhande hari uyu mugabo Gervas Ndirakobuca bakunze gutasanda kugarika umaze iminsi unateye umugongo politike y'igihugu cy'u Burundi, akaba ari umwe mu bantu bari bikomerezwa bari bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru amaze kwakira nuko rero nabo bishobora kuza guhindura isura isaha ku isaha, ivumbi rikaba ryatumuka mu buryo navuga yuko udasanzwe. Yes, birumvikana cyane rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose nyamuneka binatangazwa kuko usibye kuba amakuru rwose arimo agenda aturuka muri ibi bice by'umwihariko bya Bujumbura agaragaza yuko isa n'isa igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Hari n'andi makuru akomeje kugenda nkurura arimo aturuka mu bice by'ahitwa
muri Coline Munanira nayo ku munsi w'ejo yumvikanyemo amasasu menshi ndetse n'amasasu yaje gusiga abaturage cyangwa se umuturage w'inzirakarengane ahapfiriye. Aba barasanaga bakaba ari abapolisi by'umwihariko bari basubiranyemo bapfuye icyitwa inkumi. Hari hoteli mu gihugu cy'u Burundi zirimo zarikoza by the way. Yes, hari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ku makuru arimo agenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nanone binatangazwa kuko na CNDD-FDD irimo iracikamo ibice ku rwego ruri hejuru. Ibice rero irimo iracikamo amakuru namaze kwakira bikaba bishobora no kuza kugira ingaruka zikomeye cyane by'umwihariko kuri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Hari uyu mugabo ngo Agathon Rwasa amaze iminsi atavuga rumwe cyangwa se adacana uwaka n'uwitwa Reverien Ndikuriyo ndetse na mugenzi we General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yes, ubwo ni update muri ano masaha rwose ndi kuza bakwita, kuko mu kanya gato hari umutaramu rwose ugiye kuza abasesengurira, we ababwira amakuru y'isi yose. Ntago yimanda mu gice kimwe gusa, ababwira amakuru y'isi yose. Niyo mpamvu ndimo ndakubita mbangura kugira ngo tumwakire. Yes, mupfango rero andi makuru arimo agenda avugwa mu gihugu cy'u Burundi ni imyiteguro idasanzwe ikomeje kugenda igaragara mu kigo cya gisirikare cy'Imbandaka. Ikaba ari imyiteguro ikomeje guhabwa FDL ndetse n'imbonerakure b'abanyabitenge bo kwa General Neva. Ni imyiteguro rero isaha ku isaha ishobora no kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kijya ahantu habi cyane muri rusange. Yes, ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara nuko iyi myiteguro n'ubundi bamwe mu basirikare bakomeje kugenda bayihabwa ari bamwe n'ubundi bakomeje kugenda boherezwa mu bice by'umujyi wa Uvira muri rusange. Yes, ni byinshi cyane naho bikomeje kugenda bitangazwa. Ni update muri ano masaha by the way, ni update zimo zagenda zitambuka. Ubu turaza kugenda tubakubita update kuri update. Ikindi kandi kirimo kiragenda gitangazwa nuko kugeza amazinga nanone mu bice bya hano muri Kibira naho hari imyitozo idasanzwe irimo iratangwa, ndetse n'ahitwa za Cibitoke hari imyiteguro idasanzwe irimo iratangwa. Ibyo byose ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi cyiteguye kuza gufasha RDC noneho kuri iki gice cy'umujyi wa Uvira. Ubundi kwatera ngo ni nko gutera i Burundi. Baze kutubwira ariko n'uburyo amanaha mu minota igeze kugira ngo ducunguze uburyo umwete umuvandimwe ari gukomanga di. Baze kutubwira rwose kabisa. Yes, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Niyo wakoresha ibimenyetso cyangwa ukanavuga nta kibazo. Nta kibazo rwose. 8. Yes. Ugomba nimo nkurikirana kugira ngo nze kumenya igihe umuvandimwe nza kumwakirira. Ikindi gikomeje kugenda kivugwa ni ifungwa rikomeje kugenda ariko rivugisha benshi ry'uwitwa General Guillaume Bunyoni na n'ubu uwitwa rwose Neva agikomeje kugenda akorera torturing cyangwa se amutorturinga kugira ngo agomye ashinzwe cyangwa se bakomeze kumushinza ibigendanye n'ibintu ibigendanye na kudeta agenda ashinzwa zigiye zitandukanye, byaba na kudeta mu mwaka wa 2015 yageragejwe kuga nkuru nziza. Ibyo byose agenda bishinzwa na n'ubu rero baracyabimushinza. Birumvikana yuko rero ibyo byose ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko mwabinsabye nongere ngira icyo nshikirije ku ntambara iri kurabera Uvira. Intambara iri kurabera Uvira nkuko twagumye tubivuga kandi tubikurikirana, ifite ishusho yihariye kandi n'intambara iri kwiraba nyuma y'uko habaye ibyo twakwita impinduka mu mablock, kandi n'ubu impinduka zishishikara ziba. Cambere novuga nuko buriya intambara ya Uvira ifite isura yihariye kuko kugwanira Uvira kuba M23 yafata Uvira nico kimwe nuko intambara yaba itandukiriye Burundi. Ibyo rero urumva kuko bibangamira umutekano w'ubutegetsi bwa Bujumbura aribwo bwa Gitega, urumva bituma abarundi bitanga uko bashoboye
bagashirako agatege kabo bafite basigaranye kugira barebe nimba iyi ntambara boshobora kuyihagarika. Rero aba narababwiye ko bafitemwo uruhara runini n'inyungu muri rya ntambara ya Uvira ni guverinoma y'i Bujumbura. Hanyuma inyuma y'uko nababwiye ko hariho done nshasha ku Burundi, hariyongeyemwo done nshasha kuri ya bloke y'Uburundi, Kongo n'ibindi bihugu yenda bigifasha Tshisekedi. Birashoboka ko muri SADC vyaba birimwo nubwo bitoba vyararungitse ingabo yenda bikaba birungika ibikoresho canke ubufasha bw'amafaranga. Twarabwiye ko yongeye ko Ububirigi, twarababwiye ko leta zo muri Afrika zagiye zishira ku banyaburayi nyinshi zarasenyutse, kuko burya abanyaburayi ntibaza gufasha, ahubwo abanyaburayi baba baje kurwanira inyungu zabo, kandi iyo babonye urubuga rucuramiye, aho urubuga rucuramiyeho abantu babonye hari inyungu, kenshi abanyaburayi baca bahindukira bagashigikira uruhande babona rufite inguvu, ugaca usanga wa mutegetsi yari abizigiye ahubwo baramugambaniye. Nico gituma rero ntaco mbona kizima kihari ngo abarundi ngo bafashwa n'Ababirigi. Kuba bofashwa Abarusiya nabo murazi ntibafasha. Abarusiya baragurisha ibigwanisho, baragurisha aba mercenaires. Ivyo rero urumva byasaba uburyo bwinshi cane igihugu c'u Burundi. Niyumvira ko muri iki gihe ubwo buryo atabuhari, kuko nkuko nawe babwiye mbere, ibintu bijanye n'intambara ni ibintu bitwara uburyo bwinshi cane. Ntushobora kugira politike y'ibintu bijanye n'intambara utari igihugu cateye imbere cakize. Hanyuma rero urumva politike bari baravuze yuko bazogwaniriza umwansi kure muri Kongo indani. Urumva mu gihe rero Uvira yabifashwe ko wa mwansi Uburundi bwari bwasanze muri Kongo, atahandi masaganirizo yoba hari nuko intambara yahita yinjira ku rubuga mu gihugu c'u Burundi. Rero ku ruhande rw'Uburundi nico novuga. Inama nayo yabaye hagati ya Ndayishimiye na Tshisekedi yaba nziza, hamwe yaba ari inama bumvikana inzira y'ibiganiro, inzira yo kuganira nabo bariko bafitaniye amatate. Niyumvira yuko yoba ariyo nama nziza. Nayo inama yo kuvuga ngo bobandanya urugamba, niyumvira ko iyo nama yaba ari inama mbi, yaba ari inama itotuma ibibazo barimwo bitayemwo kubwo politike zabo zitaboneye, atari politike zo kwitaho abanyagihugu, ari politike hari zo gushira imbere ibintu iby'amoko n'ibindi bintu byo kwikingira, kuko yenda imyaka bamaze gutwara ataco bashikanyeho abaturage bajejwe. Ivyo rero urumva inama bogira yagiye ngo bagire, niyumvira ko yoba nziza mu gihe bovuga bati reka tuganire nabo turi kumwe mu matate, twumvikane, dushire intwaro hasi, tugire ibiganiro bya politike, hanyuma intambara zihagarare, abarundi, abakongomane canke abaturage b'ibindi bihugu, abasirikare b'ibindi bihugu canke urubyiruko rw'ibindi bihugu rwoba ruriko rurashogwa kuri songoye muri izo ntambara, baruhuke bagende barebe imiryango yabo, hanyuma ibihugu nabyo byite ku iterambere ry'abaturage, kuko iterambere ntiryoshoboka mu gihe ibihugu byoba biri mu injyane zitagira umumaro. Ariko cane cane narababwiye yuko iyi ntambara zose burya ziba zifitemwo abantu bazitanguje n'abantu bazifitemwo inyungu. Iyi burya intambara zimeze nk'akamari,
ushobora kuyihomberamwo canke ukayungukiramwo. Rero nibyo cyane cyane tubona ku ruhande rwa bloke ya M23, aho ibiganiro by'abantu bariko barahigwa n'ubutegetsi bwa Kongo bishize hamwe, kandi tukaba tuzi ko abo bantu bigeze kuba basi, kuko Kabila turazi ko yagwanije M23 muri 2013 mbere kugeza aho M23 ihunga, bamwe bagahungira mu Rwanda abandi bagahungira muri Uganda. Byafashe imyaka myinshi kugira ngo bongere kugaruka ku rugamba. Rero buriya hari ibyo bari barumvikanye muri ariya masezerano. Ndiyumvira yuko Kabila ashobora kuvuga ati rero ubu bya bindi ndaje dufadikanye, hanyuma bimwe nawe nabemereye twari twarasinyaniye tuzobishira mu ngiro nta kibazo. Kandi narababwiye ko kubera inyungu za Kabila, murazi umuntu yatwaye igihugu ca Kongo imyaka 18, afite imitungo myinshi haba mu gihugu indani canke hanze y'igihugu. Afite ubwoba rero yuko amwe uciga urubanza, ndetse ubuzima bwiwe bushobora kuja mu kaga, kuko biriya byaha yagirizwa birimwo igihano c'urupfu, kandi murazi ko igihano c'urupfu leta ya Kongo yasubiye kucemeza. Ibyo rero biraboneka ko umuryango wa Kabila n'umutungo wiwe ubangamiwe. Nico gituma rero ashobora kwegera bariya bo muri M23, kuko nabo nyene baba bananga, baba bariya ba Makenga, baba bariya abenshi indongozi nkuru za M23, murazi ko bacira urubanza par contumace, urubanza rwo gupfa. Ibyo rero urumva ni nka mugwi w'abantu bapfuye bacira ubwo gupfa, bishira hamwe kugira ngo bongere kugira kubaho. Urumva rero yuko Kabila ashobora kuzana intererano idasanzwe. Kabila ashobora kuzana intererano idasanzwe y'uburyo bw'amafaranga, kandi Kabila aracafite umugambwe wari ukomeye muri Kongo, abo bita Rekabiliste barakomeye muri Kongo. Barimwo mu nama nshingamateka, barimwo mu ndongozi zitari zimwe ziri mu bice bitandukanye byo muri Kongo, kandi Rekabiliste baracarimwo no mu gisirikare ca Kongo. Murumva rero ibyo bishobora guha imbaraga M23, kandi bigatuma M23 ishobora gufata igihugu mu mwanya muto bitayigoye, kubera izo nguvu nshasha mwumva ziyongereye. Kabila n'umuntu afite umugambi ukomeye, kuko nari ndabivuze, abakabiliste mu gisirikare ca Kongo baracari benshi, no muri administration nyene ya Tshisekedi abakabiliste ni benshi cyane. Rero buriya wahanuye Tshisekedi guhangara Kabila, akongera ikibi mu kindi, akongera ingorane mu zindi yari asanzwe afite, niyumvira ko kitari cyo gihe cyari ciza cyuko yari gutuma yita mu bibazo, kongera ubukana bw'ibibazo asanzwe afite. Kuko murabona n'abandi nka bariya ba Katumbi nabo nyene murazi ko bafite abanywanyi benshi, bariya n'abandi baopoza bagwanya Tshisekedi. Urumva bagiye kubona ko uruhande rwa AFC M23 rukomeye, abenshi rero bashobora guhita bahindukirira gushigikira ruriya runani rwa AFC M23, bigatuma rero intambara yo gukombora Tshisekedi ishobora kwihuta kuruta uko byari biteganijwe. Hanyuma rero ku kibazo wambajije naco cyo mu Minembwe buriya ibintu by'abanyamurenge, abanyamurenge ubwa mbere buriya bakunda kuvuga ngo ni ubwoko bw'abanyamurenge, ariko twagomba kuvuga yuko urebye ku mateka ubwoko bw'abanyamurenge ntabwo ari ubwoko, kuko iyo bavuga ubwoko baba ari abantu baba bafite umwami, atliste bavuga ururimi rumwe, ariko turabona ko kumbure abanyamurenge nta rurimi bafite.
kuko abenshi mu banyamurenge, abenshi bamwe bavuye i Burundi aho bita Mwijenda, muri za ahantu bita mu misozi minini yo mu Mugamba, iyo baturutse bagenda kera n'imbere y'abakoroni bagiye kurondera ubwatsi bw'inka. Iyo muravye mu mirara y'abanyamurenge harimwo n'umurara w'abarundi, harimwo rero ni Burundi hariyo n'abandi bantu bari mu bwami bw'i Burundi bita ngo umwami w'u Burundi, ubwoko bw'abarundi, hakaba n'abandi rero bavuye mu Rwanda cane cane abanyavyishi bita abanyavyishi. Rero ikibazo co muri c'abanyamurenge kiri complexe kuko d'une part c'est une création ethnique, ariko niyumvira ko abakongo mani b'abanyamurenge bakwiye kumva ubwa mbere yuko ari abakongomani, kandi nico mpanura n'ibindi bihugu byose bizunzwe na politike z'amoko. Abarundi bakwiye kumva ko ari abarundi, atabindi bintu by'amoko bihari, kuko twari dufise umwami umwe, dufite ururimi rumwe. Abanyarwanda bakwiye kumva ko ari abanyarwanda, nta bindi by'amoko. N'abakongo rero nibiyumve yuko ari abakongomani bose, bijya bintu by'amoko, abashibiki, abaruba, abakasayi, ibiki, ibyo bintu ni ibintu byitesha mutwe bicereza abantu mu bintu by'iterambere. Rero niyumvira yuko baba abatanzaniya, baba abakenya, ibyo bintu ngo abakikuyu, ngo abaki, ngo abaruwo, ngo abakarenjino, ngo abakamba, ibyo ni ibintu byo gutesha umutwe. Afrika ikwiye kuva muri uwo mutego yatezwe. Abakenya bakumva ko ari abakenya, abatanzaniya bakumva ko ari abatanzaniya, abasudani bakumva ko ari abasudani, noneho twese tukava no muri ivyo tugatambukira kwitwa abanyafrika, tukumva ko turi abanyafrika. Kuko narababwiye muri ibi by'intambara cyangwa ibya politike, ahanini ibigwanirwa s'amoko, ibigwanirwa s'amadini, ibigwanirwa n'inyungu z'abantu, kandi ugasanga inyungu z'abantu ku giti cyabo, ha muri iby'amadini, ha muri ibyo kuyobora ibihugu, ugaca usanga nakagwi gatoya kariko karagwanira inyungu zako, ariko kagaca kitwaza iby'amoko, kakitwaza iby'imipaka, kakitwaza iby'intara, kakitwaza ibintu byinshi bitagira mvura. Ariko twese turansi abanyafrika, umwasi wacu n'umwe, n'ubukene. Ubukene dukwiye kuva mu bukene, tukagwana intambara y'ubukene, tukayivamwo, tukayitsinda. Abantu bagafungura gatatu ku munsi, bagafungura neza, bakaronka aho baba, abantu bakaronka umutekano uhagije, abantu bakavugwa ku buntu, bakiga ku buntu, ibintu byose biva mu butunzi buri muri Afrika bikagabugwa mu baturage, kira muturage akaronka pare yiwe, dividende yiwe, bikareka kwikumigwa n'akagwi gatoya kaba gategeka muri ibyo bihugu. Aho rero ni urubyiruko rukwiye kuba maso, rukavuga ruti aba bantu badushora mu ntambara si inyungu zacu bagwanira, ni inyungu zabo. Bamwe bagomba kwikingira mu byaha bakoze, ibyo bivye, abandi ugaca usanga bariko baragwana nabo kugira ngo bashikire izo nyungu abandi baboneye mu kwiba amareta. Aho rero nico gituma dutera urwamo urubyiruko kwikangura, kureba mbega uyu muperezida, uyu muyobozi adushora mu ntambara tubifitemo inyungu iyi nk'urubyiruko, nk'abaturage. Rero abaturage b'ibihugu bareke kubeshwa, ahubwo bikangure, baba maso, ahubwo baba batoye ngo bayobore ibyo bihugu, bababaze dividende, bababaze inyungu zibiva mu butunzi bw'igihugu. Kuko ibihugu byacu haba muri East Africa biratunze, bifite amapetrole, amageze, bifite minerals nyinshi. Nta mpamvu yuko umuturage yokena, yicwa n'inzara, abura haba, abura uko yivuza, abura uko yiga. Ibyo bintu bigomba kuba umugani muri ibi bihugu bya East Africa, cyane cyane mu bihugu bya Afrika byose. Rero nico gituma ubu bugunge bw'abayobozi ba Afrika bashora urwaruka, abasirikare, abaturage mu ntambara zitagira umumaro, aba ba president bakwiye kwiyamirizwa. Ahubwo
hagashingwa abayobozi bashobora gushyira imbere inyungu z'igihugu, na cyane cyane burya igihugu nicunguka abaturage bakunguka, nabo ba perezida nabo bari mu bandi bunguka, batera imbere, kuko iyo uteje imbere abandi nawe utera imbere. Rero nicyo nagomba kuvuga, cyane cyane nkebura abakongomane, nkebura abantu bose, imigwi iriko irahangana, ntibarebe kugwanira inyungu zaba abategetsi gusa, ariko turebe muri izi ntambara abantu barimwo ko mbega izi ntambara zifitiye inyungu nki umuturage, umwenegihugu, umunyagihugu mutoya. Hanyuma rero nico novuga, ariko turebye ubu biriko biragwanirwa, burya Tshisekedi agwanira ntapfe, ntiyambugwe, ntakugwa amate mu kanwa, nimba ari ivyo yivye ntabikurikiranweho. Niko nuko no mu Burundi Ndayishimiye nuko nawe nyene yigwanaho, aravuga ati imyaka 20 tuyoboye igihugu nta kintu kigaragara twashikije ko abarundi. Rero urumva abarundi ejo bazohava batubaza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu, ibijanye n'umuyaga nkuba, ibijanye n'ibitoro, ibijanye n'ubutare, ibijanye n'amahoro, ibijanye n'amadosi y'abantu bishwe. Ugaca usanga rero umuntu ariko aravuga ngo igihugu catewe, nawe kumbe ni inyungu ziwe zibangamiwe. Ivyo rero urumva ashobora kunamba kuri iyo ntambara ya Uvira, akanka n'ivy'ibiganiro, kuko baba bazi mu gihe amahoro yoboneka ko abantu batari bakeya bashobora kubazwa ivyo bakoze, ivyo bivye, ivyo bononye, abo bishe mu gihe bari muri izi ntambara canke bari ku butegetsi. Ibi rero nubwo haba ibiganiro hagati ya Tshisekedi, hagati ya FC M23, hagati ya Ndayishimiye na Zarede Tabara canke n'u Rwanda, bizaba arimwo wabandi bagiranira amasezerano yo gukingiranira gusa, ariko sinibaza yuko ibiganiro byoba hagati y'abo bantu bose bafite ibyo bagirizwa, bafite ibyo bononye. Sinibaza yuko byoba ari ibiganiro bizoshika ku nyungu y'umuturage gusa. Abaturage bato bato baravuga bati twebwe twokwirongera amahoro. Ibyo bakagabura bakareka tukabona amahoro, tukikorera udukorwa twacu mu mahoro. Ariko nabyo ibyo biganiro ntabwo bishobora gushika ku muturama, kuko byoba ari ibiganiro by'amacenga bidahagaze ku gukemura ikibazo ufatiye mu mizi. Kuko turabona hariho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yigeze kuvuga bati ibibazo by'intambara zibera muri Kongo bikwiye gukemurwa hinjiwe mu mizi, kugira ngo hamenyekane impamvu itera izi ntambara. Kuko turabona yuko ibiganiro byagiye biba igituma bitigeze bigira icyo bishikako, byari ibiganiro bifatiye ku nyungu z'abategetsi. Ugaca usanga yenda cyatumye intambara zongera kuvyuka kuri RCD Goma canke izindi zage zivuka M23, ariko kumbura abantu muri ayo madiri y'ibiganiro bagiye bahemukiranira, ntibashitse ibyo bari basezeranye. Rero murazi yuko hagati ya Tshisekedi na Kabila bari bagize akoro y'ukuntu bagiye gusangira ubutegetsi, y'ukuntu bagiye kubandanya barongoye hamwe. Hanyuma rero murazi ukuntu Tshisekedi yahindutse Kabila. Birumvikana rero ko hari inyungu nyinshi uriya mugambwe wa Kabila wahomvye kuba warahemukiwe mu masezerano, mu nyandiko bari barandikiraniye,
igihe bemera yuko Tshisekedi aja ku butegetsi, murazi ko amatora yatayo yatsinze. Ikindi ca kabiri, murazi ko hari amasezerano Kongo yari isanzwe ifitaniye n'u Rwanda, Tshisekedi yagiraniye n'u Rwanda, hari ibintu vy'ama investissement bari barumvikanye. Mu gihe rero ivyo bintu habaye ubuhemu, habaye ubuescro, habaye guhindukana, murumva navyo ya masezerano bari barasezeranye aca asambuka. Hanyuma rero icari carahagaritse intambara kikongera kikayivyura. Rero nico gituma ndababwira muri amasezerano basinyiranira hariho vyinshi bihishwa abaturage vy'inyungu zabo bategetsi, ari byo bituma intambara zongera zikavyuka. Noneho abo baperezida bagaca barondera impamvu zo kumvisha abantu ngaho Kongo bati u Rwanda rwaduteye, u Rwanda rwatuvogereye, mbere ntibashake no kuvugana na bene wabo b'abakongomani bari muri M23, bakaguma bavuga ibintu bitumvikana ngo u Rwanda ngaho Burundi, ngo u Rwanda ngo amakudeta, ibintu bitumvikana baca bashishikara bavuga. Ariko kenshi usanga muri ya madiri bagiriranira atamenyeshwa abaturage, usanga bahemukiraniye. Nico gituma rero abaturage tukiye kuba maso, tukibutsa abaperezida bacu ko nimba ari intambara bashoye, nimba hari ibindi bibazo bibayeho, bikwiye kumenyeshwa abanyagihugu n'impamvu yumvikana, n'impamvu itomoye, bigatuma rero abaturage bashobora gushigikira abategetsi babo. Hanyuma rero ariko ico dushira imbere nuko abantu bokumvikana, amarasa akareka guseseka, inyungu nini dufite Burundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania n'ibihugu byose vya East Africa canke vya Afrika yose, n'umutekano usesuye, tukabona umwanya wo kwiyumvira ibikorwa vy'iterambere. Ntayaba abazungu bobo nibasesa nkuyoze, baba abanyamerika, abanyaburaya, abarusiya, abashinwa, bo baragira ati abo bantu nibashishikare baryane natwe, twabonera isoko ry'ibigwanisho, tuhabonera isoko rya minerals turazikeneye, tuhabonere ibintu byinshi twungukamwo. Rero intambara muri Afrika ntaco zitumariye, ntaco zitunguye, ahubwo izi ntambara ziriko zivomera mu cogeje ibi bihugu vy'ibihangange, Amerika, Burayi, Ubushinwa, Uburusiya, kuko ariho baziga ibintu byinshi vy'ivyo bakeneye mu by'ubutare, kandi ni naho babonera isoko ry'ibigwanishwa bakora mu nganda zabo, kandi n'ibifungurwa n'ibindi byinshi. Ugaca usanga bariko baradushora kw'ibintu tukabagurira menshi, kandi bo batuguriye make. Rero baba abantu mu bihugu byo muri East Africa, baba ibindi bihugu byose birakwiye kwikangura, tukamenya ko intambara atakamaro, nta wiyumvira iterambere, nta wiga mu ntambara, nta kintu na kimwe washobora gukora utari mu mahoro. Rero nico gituma ibindi bihugu birasigasigira umutekano wavyo, ariko twebwe menga intambara, ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, ibintu by'ibiki, ugaca usanga turi mu bintu bitagira umumaro, ataco bituma. Buriya ni nkaho abaturage ba Kongo bamaze gutera icizero ingabo zabo za FARDC ko zidashoboye kubakingira, kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Kongo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Warikare, nubwo bavuga ngo hari ababirigi, hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramwo nyinshi. Burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo Uburundi,
kuko buriya ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FDLR ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategeza gushiramo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko Uburundi butsikamiye, ariko kurya Uburundi bwatsinzwe mu bindi bice bitandukanye, nta cizero dufite yuko Uburundi hari ico bwahindura kuri process y'intambara uko iriko iragenda. Ariko kandi ntitwiyibagize burya ko ibiganiro burya birahaba, burya usanga hari inzego z'ubundi zivugana n'indongozi za M23, usanga hariho abavugana n'u Rwanda. Kenshi twarumvise ko abarundi bafashe ingendo baja mu Rwanda, baja kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo baganire. Ariko buriya kuganira n'umuntu yitwa Neva ntimwiyumvire ko ari ibintu byoroshe, kuko Neva ntaratahura ko ari muri position de faiblesse. Burya iyo muri position de faiblesse, iyo ugiye muri compromis y'ibijanye n'ivy'intambara, ugomba kurekura ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi rero kuri Neva urumva na gacamutwe, biragoye ukuntu yogira amakoncession ariko araganira n'u Rwanda, ariko araganira na M23, kuko burya uriko uraganira n'umuntu yamaze kugutsinda, nta byinshi usaba, nta n'ibyinshi uvuga ngo hariho ibintu ngo byangombwa ngo bigomba kubanza kubahirizwa. Oya, kuko iyo bamaze gutsinda, bagutsinze baravuga bati wowe shaka ureke turakumangura. Rero nico gituma ibyo biganiro bibera awikro cyane cyane ko ndavuga ku ruhande rw'u Burundi bishobora kutagira efe, ariko kumbure ibiganiro bishobora kubera awikro hagati ya leta ya Tshisekedi na M23 ihagarikiwe na Colonel Nanga, Kabila na ziriya ngabo ziyobowe na General Makenga. Urumva rero yuko bariya baramaze kugira ijunja n'ijambo, baramaze kwerekana ubutware, baramaze kwerekana imbaraga. Nico gituma kuganira nabo ugombaga kwicisha bugufi, kandi wewe watsinzwe ukemera guheba byinshi. Ni bimwe nababwiye nti buriya iyo utsinzwe mu ntambara hariho ibyo wishura, hari ibyo utegerezwa kwemera, kuko uba watsinzwe. Kandi buriya ubugize ubwenge, kuko iyo umaze kubona ko watsinzwe ni byiza, kuko buriya bavuga ngo ikimuga gisumba imva. Ikimuga gisumba imva, urumva hakupfa waba ikimuga. Nico gituma rero nongera kuvuga ngo ibyo biganiro bibera awikro hagati y'abatsinze n'abatsinzwe, urumva batsinzwe nta mahirwe bishobora kubaha na gato. Nico gituma dufise option zibiri, ko bashobora kugira compromis, abatsinzwe bakemera kurekura, hanyuma abatsinze nabo bagaca inkoni ngufi, hanyuma cange urugamba rukabandanya, noneho abatsinzwe bakomogwa burundu. Ndiko ndavuga guverinoma y'Ubujumbura na guverinoma ya Tshisekedi. Neva nawe buriya emwe, hariho umuntu mu Kirundi bavuga ngo Samandari wa Mandaranga. Buriya Burundi bwararose uwundi muntu yitwa Samandari wa Mandaranga. Samandari wa Mandaranga rero uno munsi ni Neva, ariko aravuga ko kubera we yagwanye hanyuma rero agatsindwa, noneho intambara agiye kwigira iy'akarere. Mbega ako karere izoberamwo n'akahe? Arabona ko Uburundi bungana n'urutozi, Uburundi butangana ni province imwe yo muri Kongo, Uburundi butangana ari akantu gatoya, kandi Uburundi bukaba ari igihugu gikenye, igisirikare cazonzwe n'injyane z'amoko, n'umugambwe ubwabo wa CNDD-FDD urangwa no kutumvikana no kuryana. Barumva yuko intambara koko ishobora kuborohera, ishobora kubera mu Burundi. Uburundi bufite ikibanza caberamwe intambara,
mbega intambara i Burundi yobera hehe? Muri Kongo ko bavuga bati intambara iriko irabera mu misozi, iriko irabera hirya no hino mu mashamba. Buriya Uburundi ahantu hobera intambara neva arabona ari hehe? Ico gituma buriya nababwiye burya ikibazo ca neva gikwiye kurabwa neza, kikigwa neza, kuko urabona arashobora guta mu rudubi.